abadandaza batera imbere saba ariko barawukora umwuga wabo kwera uri mukuri nabafise ubworoshi koroherezwa na leta kuko bacudika kuko bahana amahera kuko bahana ibintu mbere abadandaza bamwe bamwe bariko barakomera babikora aribo bavyitiririrwa mugabo ari mitahe y'abanyapolitike urabitohoza neza uzovyumva abo bantu rero ntibagaragara nk'abadandaza bagaragara nk'abanyacubahiro b'amareta kuko niyo imigambi iri kirakora usanga bicariswa imbere ari abanyacubahiro nk'abandi umwana rero ntashobora kubitandukanya nijyarazo bitandukanye nico gituma mu ishuri twobwira abana tuti iyi myimbu yose irafisa akamaro bivanye n'umuhamagaro muyifiseko mugabo abana tubabwira ngo iki ngo utazomenya mu ishuri ngo azoba umuhirimbiri ngo utazokurikira mu ishuri ngo ntaca azopfa yimariye sivyo igihugu cyose ntigishobora kuvamo abantu batora ivyo mu ishuri ivyo mu ishuri birifise ubwenge bugenewe buteguza kubishikako ariko iyo muvuze ngo abashinzwe amabanga runaka uno munsi baranadandaza turiko turaraba igihe aho kigeze mu gihugu cacu imishara kenshi ntiyagiye iduga ariko ubuzima bwarazimbye none umuntu agiye kuyungunganya ni bibi n'amakosa cyane gose nico kiza gutuma dutahura byo bintu twariko turavuga kandi umushahara udashobora kumukwira ikibazo ntigihera ku mushahara ntimushobora kuzoronka imishahara mutaronse ivyo mwimbura ya myimbi 5 navuga idafise akamaro ngo hinjira amahera mu bigega vy'amareta amareta ashoboye gutanga imishahara ikwiye Okay, yes. Reka tubaramutse tubipfuriza amahoro amagara meza n'amafaranga ndabaye ikazi cyane kuri Gaciro Media nitwa Omdishanima nije ngiye kuremesha kino kiyago cya kino kiganiro aho turi kumwe na n'umushinga ntahe Francis ROHERO sinzi ko atuvuze ijambo umushinga ntahe kino gihe ni byiza kurikoresha Francis ndagemera neza cyane kuko iyo twebwe tuvuga ingero z'uburongozi turatahura icari cy'ubugabo ubushinga ntahe n'ubuntu ari byo bigize mu kirundi amajambo y'inkora mutima agize umuntu akwiye ashobora kugira ico amarira abantu ego Francis ROHERO niwe tugiye kubana asanzwe benshi bamuzi muri nk'umunye politike ariko kandi akaba ari nawe rongoye umugambwe FP dakeka ko ariko bavuga FPI okay ego niwe tugiye kuyaga muri kino kiganiro aho tugiye kuvuga ku bijanye n'ubucuruzi haba ku isi canke mu bihugu vya rutura no mu Burundi abo tuzi nk'abagwizatunga bari imbere benshi tusanga abadandaza abakomersa umuntu aribaza rero nti mbega abanyepolitike yaje bariyumvira ku bucuruzi canke n'abatunganya intwaro gusa Francis ROHERO urakoze cyane nagomba tubanze tumenye nk'abarimbura ingene mu Burundi abantu bafashe ubudandaje yego uno munsi bariko barabukomeza mugabo bwafashwe gute kare igihe intwaro z'abazungu ziviriye ngaha muri Afrika na cane cane ngaha iwacu abanyafrika bagiye mu butegetsi bafashe yuko baronse inzira ihagije yo kuba bakuru kwiha ico bashaka gushikira ico bashaka cyose atakibazo ico gihe bafashwe n'ikintu gisa n'akagaye ko kwibaza ko umudandaza ari umuntu muto yananiwe n'ububasha bwo gushikira ubutegetsi yagiye kwisumamwe mu kudandaza kugira abeho twebwe rero nk'igihe turiko turakura abantu baranabitwenga bavuga ngo nakango nahadandaza ngo nahatunze ngo nta n'igifaransa azi ngo nahatunze ngo ntiyize wamengo umuntu yize yategerezwa kuja mu butegetsi yategerezwa kuja gukorera leta akaba umuntu akomeye yego abadandaza nabo ni abantu bananiwe kwiga baca baza kwisumamwe bakadandaza ivyo babonye ico gihe rero abo muri leta mu kurondera amakori umudandaza umengo baja kuyamushikura bamwereka yuko ari karonka ibintu yaronsaho bakabimushikura ivyo twashaka yuko umunyapolitike abanza agatahura ico bisigura iyo turiko turavuga yuko igihugu kigirwa n'imyimbo 5 tuba dushaka ko abantu bahura mbega ukudandaza niki baca bamenya bizokorwa n'abandi iyo myimbo 5 muvuze niyihe ego ubwa mbere umwimbo wa mbere ni ibintu byose dusangaho twovuga nk'ivyimeza ni ibitegwa ku buryo naho umuntu atyo baraho
bimera ku isi agashobora kubirya canke ibikoko bihaba bishobora no gupfa agafungura inyama. Uwo no mwimbo. Iyo rero bitunganijwe neza mu burimyi n'ubworozi ubu mwimbo wa mbere. Yego. Umwimbo gira kabiri ni ibintu dusanga mu isi vyabayeho dushobora kwikorako. Ni nk'umusenyi, ivu, ubutare bwose bushoboka ku isi dushobora gucukura bukazana amahera. Umwimbo gira gatatu ni ingene dushobora guhingura ivyo bintu byose bibiri navuze. Ibiva muri wa mwimbo wa mbere n'uwo mwimbo wa kabiri. Ingene dushobora kubihingura tukabigira ibindi bintu. Nk'ubutare bugahinduka bw'inzahabu bugahinduka ivyambagwa, ivyo gushariza, ubutare bwose dushobora gukoramwo ibintu byinshi bikomeye, imiduga, imashini, ibintu byose bishoboka, ibifungurwa byose dushobora guhingura bikaba ibifungurwa byiza bikazana. Kubihingura ubu mwimbo gira gatatu kuko bica bironka agaciro bitari bifise. Umwimbo ugira kane ni ingene duhererekana ivyo bintu byose mu rudandazwa. Nukuvuga yuko ikintu ugikuye ahantu kakitwara handi uri kuragidandaza ugiha agaciro kitahora gifise. Nukuvuga yuko mudandaza aha agaciro ibintu abantu barima, ivyo bimbura, ivyo bacukura, ivyo bahinguye n'umudandaza biha agaciro. Agaca natanga amakori cane gose. Yego. Umwimbo gira gatanu n'ubwenge butunganya ivyo bintu byose kuva kuri kimwe navuga. Ingene ubwenge bukora kugira ivyo bintu byose bibeho. Mu bihugu byacu rero dusanga bagiye kurongora ibihugu ntibigeze batahura ivyo bintu. Nuvuga yuko bwa mbere babonye ko abanyapolitike arabakozi ba leta baja gukora babona impembo bazironka ataco bitwaye. Mu misi kurikira kubera batashoboye kurungika amahera y'igihugu ngo bayinvestise aho bikwiye. Hagiye harabo ubukene, umwimbo urakena, ibintu byose birakena, nabo bashaka kuguma muri bwa buzima bwiza bw'abategetsi. Uko vyanka bakiyongerereza amahera bibaza ngo bizokoma vyikora. Bakaja kugora abadandaza babasaba amakora atagira uko angana badategekanya n'ingene ivyo bintu bikorwa. Ivyo bintu byose bica biba nk'ingorane, abanyapolitiki bakaguma babongereza amahera, ubukene buza ntibatahura ingene babifata. Mu nyuma vyananiranye bamaze kubona ko abadandaza ahubwo baguma bunguka, baca batana bya politike batana ubuzi bwose bwa leta, baca baza kwita mu rudandazwa ngo reka natwe tubikore. Uno munsi rero dusanga abakozi ba leta bose babwirwa ngo genda muyungunganye mudandaze, abanyapolitike bose bariko baradandaza, bigaca binonona umwuga kuko baca barenga amategeko, haca haba ico bita concurrence déloyale, bakarenga amategeko bagakora n'ivyo batarekuriwe kandi n'amategeko abibuza. Ariko kugira ngo rero tuze kuganira kugira ngo tuganyire uwo mwuga no munsi y'urudandazwa biza gutuma dufata ingene bitunganywa neza kugira ngo tumenye ababikora bimwe byose dutahure akamaro bifitiye igihugu. Ntibibe nko kuvyitamwo nko kwisumamwo ubu mwuga wubahitse ukora abawujejwe. Ngira ngo turaza kuvyumvikanako. Yego. Ariko iyo muvuze ngo abashinzwe amabanga runaka uno munsi baranadandaza, turiko turaraba igihe aho kigeze mu gihugu cacu imishara kenshi ntiyagiye iduga ariko ubuzima bwarazimbye. Noneho umuntu agiye kwiyungunganya ni bibi n'amakosa cane gose. Nico kiza gutuma dutahura byo bintu twariko turavuga. Kandi umushahara udashobora kumukwira. Ikibazo ntigihera ku mushahara. Ntimushobora kuzoronka imishahara mutaronse ivyo mwimbura, ya myimbi 5 navuga idafise akamaro ngo hinjira amahera mu bigega vy'amareta, amareta ashoboye gutanga imishahara ikwiye, abigenga bashobore kuronka imyimbu ikwiye batanga imishahara ikwiye. Igihe imishahara tuyifata nk'ubumegeri canke nk'ibizinu vyiyadukiza, duca dutakaza gutahura ico twama twita investissement mu Kirundi, ngira ngo gushora amahera y'abantu mu bishobora kunguka kugira ngo vyimbuke gusumba. Iyo rero ivyo tutabitahura tuguma dushaka amahera y'ivyimeza ntabaho. Imishahara ni naho itana agaciro kuko tuguma twongereza ico bita masse monétaire, ico no kwita iturya amahera adafise n'ivyo ari karasuma. Amahera caguma atagaciro mu bihugu vyacu. Mu kugira abantu babitahure nico gituma nti tutahura iyo myimbu yose ingeniza abayikora n'ingene bigenda. Mu gihugu c'abantu nk'u Burundi tuza gufata tuti uno munsi Rusansu Muheruka yavuze ngo turi hagati y'abantu bari miliyoni 12 hagati y'12 zirenga.
dusha twibukanye yuko abana ni hafi igice ni miliyoni zishika 6 abantu bakuze bari miliyoni 6 twese rero abo bantu ntidushobora kuja kurima twese ntidushobora korora twese ntidushobora kuja mu mahinguriro twese mu gihe atana yahari ntidushobora twese kuja mu rudandazwa kandi twese ntidushobora kuja mu kwiyumvira ngo dukoreshe bwa bwenge igihe igihugu arakajagara umwe wese akora ivyo abonye yita bicika bimwe twama tubona kwibarabara aho umuntu yubaka inzu yugurura akadirisha ngo adandaze ibibiriti undi agaca yigana akagira bijya nyene twese usanga aho uciye hose ubu ari cyo kimwe none byari kugenda gute nyizina kugira bikunde uno munsi niho duca duhera ubwa mbere igihe mvuga yuko abashaka kurongora ibihugu bategeza kugira imigambi tomo y'ingene babitahura twebwe turasigura ko kugira ngo igihugu kironke umwimbu wa mbere ico bita production élémentaire umwimbu w'uburimyi n'ubworozi bitegeza gutunganywa bikamenywa n'ababikora mu gihugu ciwasu no munsi ku makaranga muntu yacu usanga benshi babwirwa ngo utagiye kwishiri wese bamwandika ko ari umurimyi dukwiye kurimbura abarimyi ni bangahe mu gihugu umuntu wese atagiye kwishuri umuntu wese atagira ico akora sumurimyi abarimyi n'abantu babifitiye umuhamagaro bashobora kubitahuzwa kandi bakavyumva iyo rero tugiye kurimbura bashobora kubikora mu gihugu babikoze neza usanga uburimyi n'ubworozi bushobora gukorwa abantu bari hafi ibice 5% mu gihugu kitwako kiriko kiratera imbere nk'iki ciwacu kitarahagera turashaka kugira ahantu tuvuga tutireka dufata abantu bashika 15% ni bande ni ya miryango yose tuzi mu gihugu cacu ruguru usanga hari abagore n'abagabo bashobora kumva yuko babeshejweho nico ugasanga babeshejweho no kurima kawa kurima icayi kurima ipampa n'ibindi byose biterwa mbumbarugo basanzwe bakora igihe rero babikoze umengo numuhamagaro wa bose turakwiye kurimbura tukamenya uti mbega vyokorwa nabande abo rero igihe leta bashingiye ko icitahura ikintu twavuze mu kiganiro twigeze kugirana ngacu burimyi abo bantu ntushobora kubabwira ngo genda mu bikore uko mubonye nkuko bariko barababwira none munsi ngo nibaje guca imikobeko ngo nibarime sivyo nibikorwa remezo badashobora gukora nk'imiryango duhereye kuri kimwe bavuga ubukene bwaragiye mu miryango kubera amapolitike abanyapolitike babikoze nabi barabibatererana hategeza kuba ico bita subvention ubufasha bwa leta bufasha ico gisata sinza kubirandira ko twarabiganiriyeko iyo rero ico cambere gikozwe haja kumwimbugira kabiri nuko leta irimbura ahantu hose hacukugwa ibikenewe bizana amahera mu gihugu ni nkibi mubona amakariyeri yose musanga amakamyo abantu bariko barimbagura nibi musanga ahari inzuzi hose abantu bariko barimba amabuye n'imisenyi nibi musanga ahantu hose muri za Cibitoke mu gihugu cyose abantu bimba ivu bimba ibintu bizingo bariko barondera ubutare ivyo bintu biteza gutahurwa bigashirwa mu kintu hitwa ko kizwi cyose hamwe uburyo kizana ntigisubire kuba igikorwa c'abantu naka aho usanga abantu bafise ububasha ngo hajya hasigaye habwa general naka ngo umutegetsi naka ngo ministre naka umengo barabigize ivyabo umengo byabaye ibirombwe vyabo bitegeza kuba ivy'igihugu kuko n'ubutunzi bw'igihugu ivyo byose tukamenya tuti abariko barabijamwo bangana uku tuba turi kuri ca giharuro kimwe navuga abo bantu bose bari mu rugero nitwa abaouvrier ivyo bimaze gukorwa duca dutangura kurimbura ka gaciro kagaruka kubera vya bintu byose twahora dushobora kuva kera kakawa cacayi ivyo dushobora gushorora umunsi ko nibukije ibitegwa njabuka amazi sakawa n'icayi n'ipampa nico kintu cyose dushobora guha umuntu w'umunyamahanga ngo agifungure yaba itomati zaba intore yaba imboga byaba ibiharage waba umuceri igihe ubishoye bikazana amahera mva makungu byitwa njabuka amazi duciye dufatanya n'ivyo byose by'ubutare hakajamwo ico no kwita ukugaragara transparence bigakogwa atabubeshi bitariko bikogwana n'abategetsi bitariko bikogwa nabitwa ko ari abanyene imigambi iri ku butegetsi bica bizana amahera menshi mu gihugu ivyo rero ayo mahera bizanye abanza kugenerwa ico bita amahinguriro mato mato atuma bwa butunzi bwaboneka bwa mbere buhingurwa aho hose haca hakenyeramwe babakozi navuga bibanze bitwa abaouvrier ivyo byose kugira bikogwe biba biriko vyiyumvirwa na bwa bwenge bwa navuga wa mwimbu wa gatanu ni ingene leta igenga bariko barabikora batandukanye iyo rero bikozwe neza mu gihugu nk'iki kiba kiriko sani kitamarira amajambere usanga kenshi bikorwa n'abantu bari hagati ya 30% na 50% niko yabikorwa ivyo bintu byose biriko bizana umwimbu
twese tuzi uca ukenyera kugurishwa uno munsi umanutse ibarabara rya agenda ubona abantu bari imiduga iriko imanukana amakara iriko imanukana ibidandazwa byose biva ruguru amajepfo y'igihugu uciye mu ibarabara rya Bugara mubona ibiriko biramanuka biva handi barya bitwa abadandaza ni babandi aho bashitse uzubone abapolisi bose ngo hagarara no kuvuga ko twebwe duca dutahura yuko ibiriko birarimwa mu gihugu cyose ibiriko byose birategekanywa hategerezwa kuba abantu babikora kandi bugururiwe umudandaza akuye ikintu ingoza akakijana mu Rumonge ugikuye mu Rumonge akakijana mu Cibitoke canke mu Rutana niko gironka agaciro kugira ngo abantu bimbuye byinshi mu Rutana ntibabura ingene bishika mu Kirundo bisubire jo kwitwa ingorane kuko uri kararima ntabafise umwanya wo kubidandaza abafise umwanya wo kurima ntabazina rimwe na rimwe n'amayira kuko we akamaro kiwabagira ati narimye nahejeje nimbuye akeneye rero ko abadandaza babishikana mu mihingo yose y'igihugu mbere no mu mihingo yose y'isi kugira ngo bizana amahera bamuhihe bijanye n'ivyo yimbuye ico gihe rero duca twumva yuko uruhara rw'umudandaza si bimwe bavuga kare ngo nuwayobewe amashuri ngo nuwavyitayemwo ngo yagize imana kuko nakayamuhaye amutahe ahubwo nitunganywa ry'ingene igihugu kiza kumva kiti uyu mwimbu wose uri Ngozi mu ntara yose mu Kayanza mu Kirundo mu ntara yose ya Butanyerera uyu mwimbu wose uri kurava mu buseruko muri Buhumuza umwimbu wose uri kurava mu gihugu aho tubona hose hakeneye abantu bawudandaza kugira ngo wunguka agaciro abo bantu rero ntibasubira kugaywa kandi ntidusubira kumva yuko ari abakozi ba leta bavyitamwo duca dukenera kubona mu vy'ukuri ico bita identification y'abantu ejo umudandaza wita umudandaza kuko yabigiyemwo ntabikore kuko acuditse n'umugambo uri ku butegetsi nkuko twagiye turabona kera abara abadandaza kuri Micombero baheranye n'intwaro y'abagaza abara abadandaza ku ntwaro y'abagaza baheranye n'intwaro yiwe umenga umudandaza aza ari kubera acuditse n'umugambwe yari kuza kubera ari umwuga wiwe abandi ntibaze kumusita ivyo rero twarabibuze kubera gutunganya ico gihe tuza gusanga rero abadandaza baza kuba benshi cyane kurusha abarimyi n'abacukura bya bintu twavuga tuza guca dusanga abasigaye bitwa abari muri bimwe by'ubwenge baba bari munsi ya 10% ni bamwe bariko barakoresha imitwe gusa kugira ngo abandi bakore abo rero iyo bariko barabikora umwimbu kagwira bahembegwa ico biyumviriye ntibakenyera kuja kuvuga ngo nta mishahara ngo tugiye kwita mu gudandaza itomati indagara amafi isima amafera beton basita wa wundi hacoca tumenya abari kuriwe kwinjiza ibintu mu gihugu abari kuriwe kubisohora abari kuriwe kubicukura kubihingura igihugu gica kiba mu mutekano w'indinganizo ivyo rero iyo abantu bari hasi umwe wese ariko yita mu vyabonye azinduka turashobora kuba igihugu c'abama bazindutse saa 10 y'ijoro tugataha bwije atana kimwe twaranguye kubera atandinganizo umwe wese yitaha abonye mudukundira gato dose nk'abasubira inyuma kuri iki kintu c'ubucuruzi mu myaka yahera kandi uko byari biri n'ubu niko bikimeze abana iyo bari ku mashuri umwigisha akabaza ati mwipfuza ko muri kazoza muzobiki uburoro bwari buhari mu minsi yeze n'ubu keshi niko buri namaze kwigirira aho karori kuje ku giti canje umwana wese avuga ngo shaka kuba docteur shaka kuba president shaka kuba mustaneri nta numwe yarigera avuga ko ashaka umudandaza ubwo ejo hoho ntiyazoba nkuko no munsi hari ni wagira neza ico cigwa uno munsi harabakubwira ngo ngomba kuba ngo amazina amwe y'abadandaza bakomeye ngo ngomba nkuba kanaka mu bisanzwe abadandaza bariko barakomera ubu ni bande n'abadandaza bakorana n'abanyapolitike kubera bikozwe mu bube gito ndabivuga uko abadandaza batera imbere saba ariko barawukora umwuga wabo kubera uri mukuri nabafise ubworoshi koroherezwa na leta kuko bacudika kuko bahana amahera kuko bahana ibintu mbere abadandaza bamwe bamwe bariko barakomera babikora aribo bavyitiririrwa mugabo ari mitahe y'abanyapolitike urabitohoza neza uzovyumva abo bantu rero ntibagaragara nk'abadandaza bagaragara nk'abanyacubahiro b'amareta kuko niyo imigambi iri kirakora usanga bicariswa imbere ari abanyacubahiro nk'abandi umwana rero ntashobora kubitandukanya ni ryarazo bitandukanye ariko araheza amashuri akabona ko ataco vyamumariye bimwe yiyumvira aca atangura kwiyumvira ati reka ndandazira imikashi reka ntangure kwita nihatangura kubitahura ubundi abana bacu bari gukura tubatahuza neza mu mashuri ko bose batazogenerwa bimwe ko hariho
abazoshobora gukunda kurima naho bo babiza amashuri abashobora gukunda kudandaza naho bo babiza amashuri abashobora gukunda kugira amahinguriro canke kuja gukora ibindi uko biba kose no kuvuga yuko si ishuri ritugena ico turimo ishuri riza ntiriduza kamere n'ubwenge bw'ivyo dushaka gukora ico gihe rero abana botahuzwa nico gituma mu ishuri twobwira abana tuti iyi myimbu yose irafisa akamaro bivanye n'umuhamagaro muyifiseko mugabo abana tubabwira ngo iki ngo utazomenya mu ishuri ngo azoba umuhirimbiri ngo utazokurikira mu ishuri ngo ntaca azopfa yimariye sivyo igihugu cyose ntigishobora kuvamo abantu batora ivyo mu ishuri ivyo mu ishuri birifise ubwenge bugenewe butegeza kubishikako nico kinababaje igihe amareta abwira amashuri yose ngo abana bose nibamenye ngo bareke bamenye ntidutahura yuko twari dukeneye ico bita les élites abakomeza ubwenge bukabanitse ngo bazoje gutunganya ivyo bintu abandi basanzwe igihugu cyose kirategeza kugira ico bita ba ouvrier n'abakozi bo hasi igihugu kirakenyeye abakubura kirakeneye abagira isuku abaringaniza igihugu abo ntibakeneye kuja kwiga amashuri ahanitse kugira ngo babikore igihugu kirakeneye abaje mu mahinguriro barafise amashuri abagenewe naho bageza kugira ngo babikore ni kujya ko mu kirundi kugira umenye kwenga inzoga y'impeke canke urwago ni ukuvuga ko muhira so na nyoko barabikwigisha mugabe yatavye ushoboye bakubwira ati kubura ivyo birakumaze uno munsi turiko tuja mu rugero nguko tumenye ivyo bintu byose ntitutwara abantu mu kivunga bategeza kuvyiga